Omega, niwe Omega. Omega. Omega, niwe Omega. Viti. Bakunzi bacu. Murabona hano turi kumwe nawe bita Viti, Victoria's Team. Murabibona? Baherukanga anye akatako bafise muravyibuka. No musi bakazanye. Yego. No musi batubwira neza ibintu byari. Turakwakiriye cyane mu studio BT. Merci beaucoup. Ndabashimiye cyane nanje. Yego. Namahoro. Murakoze gose. Murakoze cyane. None oya kagarukiye kure dese nagumvise gahise kwa David. Ati ya baby zitamenyerewe. Zitamenyerewe. Araberewe. Wowe uramenyeye. David asaka akanwa gagakosa ko kuberwa. Arahana begwa cyane. Kuberwa abyita ikosa. Niko yibereye. Sinkora niyo kuberwa. Arahana begwa cyane. Tubwire. Hasi. Kandi n'abantu benshi abitwa. Ego, David muri Victoria's Team. Uno munsi twamwakiriye nahaje ari wenyene nibaza ko tuzoronka kandi kanya ko kubakira ari kumwe n'abagenzi biwe. Twamutumiye kugira ngo atubwire bino bintu haraheze iminsi babironse, atubwire byagenze gute, byahereye, atubwire histoire ukuntu yagenze kuko ni ibintu byiza kameme. Twaravuze ati ntibyogenda ukunyene, twabibonye ku mafoto hehe na hehe, ariko twashimiye kumuzana nga kugira ngo nawe wundi ari hariya mu gihugu hagati avuga ati hariho mugwi witwa Victoria's Team w'Abarundi wagize amahirwe para awards. Byagenze gute? Byagenze neza. Ari hehe? Byagenze gute? Twabaye nomine mu higanwa ryo muri Uganda yitwa Royal Gospel Music Award. Hama twari mu makategori abiri, indirimbo ya mbere y'umwaka n'umugwi wa mbere n'umuririmbyi wa mbere w'umwaka. Hama turagirirwa amahirwe turazitwara zose. Victoria's Team mubahwe. Narasenze cyane. Biherego icyo n'amasengesho menshi cyangwe n'ubuntu bw'Imana. Ariko hari umuntu akora igikorwa akavuga ati jewe ngaha anyifree. Naye nashize mu kuboko kwanje. Ubwo ntawo mvuga ati byari siwe byari twebwe nyine ko twari twakoze. Neza ko hariho n'abandi batwaje icyo kibazo cya eske mwagiye mubizi byari bimeze gute, ariko award ugenda ubizi ntugenda ubizi. Ni abari higanwa kandi twari dufise n'ubwoba. Kimwe muri ivyo twavuga tuti ubwa mbere tunezerejwe nuko tubaye nomine kuko turi twebwe intsinzi ya mbere ari uko tuba nomine. Hanyuma turavuga tuti rero naho tutotsinda twiyaranje dushikeyo. Hanyuma ibizoba byose zoba ari sawa, gusa twebwe icyambere twungutse experience nshasha, platform nshasha, ama connection, ibindi bintu bitandukanye, abarinzi bakomeye baba bariyo. Tuvuga tuti kuri twe zoba ari intambwe ikomeye, dutsinda tuzatsinda, we have to be there. Turagenda mugabo dufise na gahunda yo kuca duca mu Rwanda, hariho program twari dufise yo mu Rwanda ko twavuga tuti ibintu birakomeye basi ntitutayitwara twicire mu Rwanda dukore twibandaniriza akazi ubwo ko mu Rwanda hari akazi kari kateguweyo. Mugabo ca Imana icatangaza turatsinda kategori zibiri zose. Yavuga ati rero program yo mu Rwanda tuyireporte tuzoba turayikora ikindi gihe. Mu Rwanda mwe mugiye gukora hari ikorwa twe tugiye gukorayo indirimbo nyene. Mugabo turavuga tutika tuyireporte kubera ko twaratangaje turavuga ati awards zibiri nitwozijana mu kindi gihugu tutaratahana mu rugo iwacu. Ni ikintu ciza cyane. Icambere no bakeza ko ntambwe mugeze ko antukasiho mwatanguriye umunsi ya hano umugeze. Ku ruhande rwa David hariho imigwi myinshi iririmba gospel yabatanze gutangura kugera n'uno munsi, mugabo ugasanga tugerageje kuraba uburyo muri ko murakora nabo twarabibagiye gato. Antuka sinorinda ndavuga imigwi, iyo migwi ndayivuga, ariko nka David asanzwe aserukira Victoria's Team n'akahe kabanga mukoresha kugira ngo ibikorwa byararengeye bya eglise byandi byo mu rusengero bigenda donc sinzi ko ari kumenya kwidandaza cyane, sinzi ko ari rezo sosiyo, sinzi ko ari gusenga, sinzi ko ari iki, ariko nibaza ko bahevye bakabifata nk'akazi bakabikava muri eglise. N'akahe kabanga mukoresha? Ico novuga nuko sinovuga ngo nakabanga dukoresha kugira ngo bigende neza,
abandi badakoresha kuko hari benshi bari tarantiwe bakora byose bakoresha social media wanashima kudusumvya bafise ibyo bindi by'amakarite yose muvuga banaririmba neza mugabo ugasanga ntibiriko biragenda uko wabishaka mugabo kuri twe ico twovuga nuko c'est la grâce de Dieu nta kindi twokwirata atari ubuntu bw'Imana bwonyene ariko kandi no kugumiza amaso kuco dushaka birashobora ko ico dushaka tutarakibona no munsi ugasanga murashaka gushika hariya mugabo ugasanga biragoye ku kanya gusa igikomeye nuko dukumiza amaso yacu kuko ino twizeye gusumba kugumiza amaso ku bintu uri kurabamwo no munsi ariko ni ubuntu bw'Imana ariko kandi nubwo ari ubuntu bw'Imana hagati ya mwebwe muravuga ati dukeneye ikinyenye kugira ngo dushike kuri iki dutegerezwa gukora gutya rero nico navuze cyo kugira vision cyo kugira icyo ushaka cyo kugira aho ushaka gushika kuko ufashe ngo uri kurakora umuziki gusa ngo uri kurarimbira Imana gusa kurahimbaza Imana gusa udafise aho ushaka kuva naho ushaka kuja usanga ukiri muri vya bindi nyene muri viti mubaze kunguka iki kuko twamaze kubona ibikorwa byanyu bisohoka bishushe abakunzi ba biti buretse ko indirimbo za biti udusanga mu kabari urashaka kudusanga mu masho yakisangiza samuragwa ugasanga imigambi ifitiye ndibuka ko imigambi ifitiye hariya muri Roundtown DJs bayuguruje igitera iriya myaka yabo imbere yaho gato muri sisi wenyewe event naho bari bahari kandi indirimbo twarayinjoyinze antika nibo baryoheje fo sana fo rero jewe murakora ibikorwa bitandukanye kandi bigashuha byadaje ni iki mumaze kunguka muri viti ikintu cya mbere tumaze kunguka cya mbere nuko twagiriwe ubuntu bwo kuba twakorera Imana muri no myaka yacu mike muri iyi myaka yacu muri generation yacu kuba tuba bamwe bashobora kuba bumvirizwa bagashikiriza ubutumwa bwiza ico ni ikintu cya mbere kandi kirakomeye nibaza ko twokwirata ko aba ari ikintu gikomeye kumva Imana yo kwizereka kurunkana message yayo ni ikintu cyiza ikindi naco ni vyinshi cyane ama connection umuryango munini wagutse byinshi nitwo bivuga kandi nibigaragara biriko biraza je ndayabona ndabivuze ko ndayabona wayabonye je ndayabonye oya biriko biraza ndayabona uva hari kibazo je mfise viti ni numugwi utafashe igikorwa cyawo cyangwa umwuga wo kuririmba nko muri eglise gusa warateye n'intambwe uravuga ati reka dukorane n'abandi babandi bavugwa ngo ntibari muri eglise ntibaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana aho twavuga nko mu bidankaranga troupe amagaba barakoranye indirimbo ariko hari abantu usanga batabitahura sizi ko bavuga ngo nabanyedini cyangwa ikintu ugati kwera iki bagiye kwifatanya nabajyana ibintu bidapanze abantu bafite ubumenyi buke barabaho frame ngo ya gukora iki ngo bagiye kurimbana nabajyanye ukamenga bariya n'abantu bahebwe muri viti ubivuga kwiki icyumviro cy'umwe wese ntitushaka kukifata nabi cyangwa ngo gukora igitoya mugabo mose yumvira uko ashaka kandi afite uburenganzira mugabo igikomeye nuko urazi ko no muri Bibiliya Imana yakoresheje indogobe ikavuga ubutumwa bwiza ibaze indogobe ikavugishwa kandi muri Dawidi muri Psalm birivuga ngo naho mutazomimbaza nzohagurusa n'amabuye abikore n'umutabikora so rero ibaze rero umugwi nka troupe amagaba ibaze nk'abandi baririmbyi bose baririmba na sekira ntitwoyina turavuga izina ry'umwe wese peut-être kubona mwumva bataja mu masengero baje mwibaza ko Imana tubakoresha Imana irashaka kubakoresha igikomeye cyane ni message usumba umuntu ariko arabikubwira kuko message niyo uza kumviriza igahindura ubuzima bw'umuntu so n'abatari amagaba mu bitegeko mubabona twakoranye sindabivuze ariko viti bari gusora indirimbo n'umuntu ntavuze ntavuze kandi n'umukobwa ayo makuru akuye n'umukobwa afise ijwi ryiza ariko ntawe mvuze n'ukuri ntabyo mvuga umva abajournaliste ariko ntabwo ngo makunda kukutu ntabwo mvuze ariko biryoshe sidabivuga n'ukuri sidabivuga kandi n'ukuri iyo ndirimbo je ndazi icyo novuga ni ku bantu peut-être bataba bitahura bino bintu ibaze nko mu gucupra amagaba
kumva ko bo batutokorana nibaza ko ari ivyiyumviro bitaba bihwanye n'ikimana ivuga kubera ko nk'uko tupamagaye yavuze ati turashaka gukorana na Victoria's team icambere twe tubabaza ni message ya tugiha tuvuga ibiki n'uwo wundi mukobwa uvuze ikintu cambere twe dukonta ko imbere y'ibindi byose niyo message arahari mugabo ntawe tuzi nta numwe amuzi ariko arahari ntaca arahari n'abandi bose peut-être mwibaza yuko batovuga ubutumwa abo bantu Imana yarabateguye kuva kera kugira ngo akanwa kabo gashima Imana akanwa kabo gahimbaza Imana rero kuba tuzi amakosa yiwe abiri atatu ntibica bikuraho yuko yoririmbira Imana simubwe tupamagaho gusa ni sekira abantu barimba sekira donc abantu babibaza yuko batotanga message nk'iyo David yotanga umuntu wo muri gospel yotanga ego ariko David dusuri inyuma gato aho mugeze hari aho mwatanguriye hari aho mwavuye Victoria's team hariho ba Chelsea hariho ba Bonheur wewe n'abandi batari ngaha mu gihugu mwatanguye gute ubicishe nyene mu ncamake mwatanguye gute ntivyari vyoroshe turashaka utubwire intahe yuko mwatanguye kino gikorwa mu mwanya muto cyane kugira ngo abantu bamenye uko biri kose je ndabamenye vuba bamaze kugera kuri intambwe hari aho batanguriye c'était en 2016 aho twatangura officiellement ndibuka ko twari bato cyane peut-être Negrita aratuzi twari tuzinanye avant ko peut-être benshi batumenya twari bato vraiment kandi urumva hari ikintu nkunda kuvuga nuko hariho experience imwe twagize umunsi wa mbere tuja kuri podium umva baragutumiye bagize ikorane cy'abajene bagati dutumira umuguririmba duhamagaye natwe ntitwamenya ko duhamagawe na pastor cyane n'ishengero ryose mugabo twatumiwe n'abajene bamwe muri abo babo baratuzi muri quartier okay Yana rero pasiteri ntatuzi tugere imbere aho ni ibintu by'ibipeti bashize imbere babihaye mikro aravuga ati abo bantu mwazanye kubambaranya ivyuma ni bandi acaratuma protocole aravuga ati genda muhagarara impande hagize ico bonona mu bakure mu mafatu basubira mu kibanza ico gihe mwari bangaye twari batatu yari Jane Axel n'undi twari Ivyo bari Kenya ebana rero novuga ati ni byinshi cyane twahuye navyo bibabaza urumva nko munsi ukungene twatashe la fois passée none ko ndavuga inkuru zino award ukungene ibintu by'Imana bitangaje twigeze kuba nomine muri award yino mu Burundi ndi yambere mvuze ko ari award nari navuze ikindi kintu rero tubaye nomine hageze ko bavuga abatsinze banageze ko bavuga abatsinze iyo award yarimo nyene abantu batandukanye benshi amakategori presque yose hama urumva muri award baravuga ati kategori iyi nini akavuga ati harimwo naka mu bari barimo twavuzwe urumva waje guhiganwa no mu bahiganwa nturimwo kandi witeze ngo uratsinda urumva ibintu byose biba bifite intango kubona byari bibabaje ico gihe Imana pekese kiradutegura itwigishe idukuze ariko kandi turashima Imana yuko muri ivyo byose yakomeje kuba umwizigirwa niyo mpamvu twarimvye n'iryo ndirimbo Omega turariko turavuga urugendo rwacu yuko yabitanguje ariyo kwizigirwa no kubikora izobikora yabitanguje kandi nizo birangiza nivyo ego hadaduciriye ku mayange akoresha umwanya Dabi akoresha umwanya nikoresha umwanya urumva ariko aririmba muri eglise n'umugwi uretswe ufise adresse ufise aho urererwa tukaba tuzi kenshi abarongozi b'ama eglise hari igihe baboha gatoya bakabana oya barya ntimujeyo iryo evenement ntimujemwo mwe murakijijwe muri eglise abarongozi banyu babifata gute muri eglise abarongozi bacu baradushigikira nibaza ko ni kimwe mu bintu byatumye dushobora kugira ikiganza cyiza mu bintu byinshi dukora kuko ari ibintu byinshi badufashamwo bikatworohera ugasanga baradushigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu mpanuro mu nyigisho kuko urumva iyo mwana umaze kumurera agakura aba amaze kumenya kibi n'icyiza amaze kumenya haja n'ahataja ariko kandi naho umuntu aba yakuze akomeza abaza akomeza yiga rero ni kimwe mu bintu bidufasha dukomeza gukura ku munsi kuko mu gihe umuntu azogera ahantu yumva ko atari kariga hazoba hageze kahwera ko mu buzima tuguma dukeneye ibyo twiga ku munsi tugomba gushimira umuvyeyi wacu cyane namwe dushaka gutwara umwanya buke
ni Virgile. Ego shada. Rero turashimiye cyane our father Prophet Everard adufasha mu buryo bwose kandi umwana yakuze arezwe abatandukanye n'utakuze afise abavyeyi. Ni David twari kumwe, ni David akatubwira byinshi na cyane kubijanye n'izo awards, tumubwira ati congratulations. Thank you. Imana ikomeze kubaca imbere, Imana ikomeze kubaha n'ibindi birenze ibiye. Entre tashana abanyamusaga. Entre tana abanyamusaga sha. Tugende. Yaman. Ego. Nukuri abanyamusaga barashigikiye viti mu buryo butangaje, mu buryo dushimirana Evrard muco w'intore. Yego, muco w'intore yigeze kubandika ko vraiment arabandika ko avuga ati iyi ni impano ndabyibuka yabyanditse ico gihe menga mwagize evenement yitwa Kainos. Vraiment aravuga ati aba bana mubashigikire narabisomye kandi Evrard aba kumusaga. Adushigikiye guhera ku edition ya mbere ya Kainos, adushigikira ya kabiri n'iya gatatu. Kandi tumushimire cyane ni akanazo bari kumwe natwe. Ubahwe muco w'intore. Abantu mushigikira impano nukuri Imana izobibahe. Muco w'intore aho uri hose umunsi waje mu Burundi je nzokuraba. Merci beaucoup. Nzokumwakira. Twego vraiment n'umuntu mwakira avuga azomuraba. Azomuraba. Yego. Muhira. Akone ugonge. Tuzomwakira muri studio kuko afasha impano nyinshi kandi abantu bakicaruka. Batuzomwakira tongere tumurabe. Yego naco basi byose. Dufite indirimbo nshasha yitwa Kuruse. Ngende muyirabe. No bariko baracisha kudushimire cyane BTV adushigikira mu buryo budasanzwe. B News. Imana ibahezagire. Tubiriko tubitamo. Na vuba cyane tugomba dusohora indirimbo. Tuvuge titre canke tubike makuru. Ijya akubwira ayo makuru akubwira n'ibikuri. Ndabikubariye mbere. Bari gusa indirimbo iryoshesha. Ariko ni indirimbo iryoshe cyane, ni indirimbo nziza itambika igize Kuruse. David kwereki waje wenyene. Twari kuza turi babiri kuko bara amategeko banyobejeho muri B News. Ariko wari sanse kuza byamugoye niza ko tuzokora ikiganiro kiyaguye kandi twasohotse gatoya. Tubatumire muhira haguse. Ego vraiment ego duteze muhira turize twashika. Ego ikurikira. Ego basi ndirimbo Kuruse hajima tugana gute. Imaze peut-être 13 jours cyangwa 12 jours. Ego abantu mufise muravuga ati ntabo twari twiteze bayirabye. Ku munsi twamatubona ibintu byongerekerana. Tubishimira Imana ko byari biri kuri Omega tubona byaduze kuri Kuruse n'ibikurikira twizera ko bizoduka. Ndabise he umunsi mwanza sanga viti 1 million. Amen. Musumwe indirimbo yakucu muri yo. We receive it in Jesus name. Amen. Ayo bugishwa mukubi. Mugume mugira subscribe turabizera kandi utararenganya abanyamusaga uri mu Barundi. Abarundi mu byumve. Yeah, subscribe, like, comment, byose barabikeneye kugira ngo dushike ku miliyoni w'amaviews ku ndirimbo yari yo yose cyangwa zose pourquoi pas. Uribaza ko ari ihe ndirimbo Omega igiriye kwiziga Omega. Okay. Kumwakoze Imana ibahezagire. Asha bunyene ndabashimira. Ndamukize ba bonheur ba Chelsea. Ngo bonheur wakunda kugorana cyane mu madanse. Mu madanse. Nakunda kumukomanta ko hano. Bonheur na Abel kugira ngo ntibiroroshye. Biroroshye muri munsi wose muri kubavuga ati tugende muri kumwaha ku makororo. Ariko biriko biraje nawe nyene. Kuko yarari ubu urabona ko agasetike katanguye kuza. Sawa ni sawa. Nawe ndagushimiye cyane. Ego ndagushimiye isa twakoranye neza. Dushimire nawe ko wadukurikirana. Ni ikiganiro Bila Shot.